Nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo ry'icumi na gatanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa no kugira wikendi nziza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kubashikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ata na kamwe kavuyemwo. Aya makuru araba afatiye ku ngingo nkuru zikurikira: ni inkuru ibabaje, ni inkuru inateye agashavu turi buze gutangurirako. Ni inkuru ivuga ko hari umuntu yapfuye ahitanywe n'umuyagankuba. Uwo yahitanywe n'umuyagankuba ni umukenyezi yaba muri karitiye Shikiro mu gisagara ca Ngozi. Iryo sanganya ryamuhitanye igihe yariko ararima mu murima wiwe mu gitondo co kuri uyu wa gatandatu. Ababanyi biwe bakaba bemeza ko uwo muyagankuba wavuye ku ntsinga zitwara umuyagankuba zacishijwe mu kuzimu n'abawuhanahana bidaciye mu mategeko. Ivyo guhanahana umuyagankuba muri ubwo buryo ngo bikaba bimenyerewe cane cane mu makaritiye mashasha ariko avuka ku nkengera y'ico gisagara ca Ngozi, aho abadacishije intsinga mu kuzimu ngo bazicisha ku biti ariko bitagenewe ico gikorwa. Abanyagihugu babonye ivyashikiye uwo mupfasoni bakaba basaba ishirahamwe Regideso gutanga ivyuma biharura umuyagankuba muri ayo makaritiye mashasha kugira ngo umuyagankuba uhanahanwe biciye mu mategeko mu ntumbero yo kugwanya amasanganya nk'ayo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru inateye agashavu uri buze gukurikira ku buryo buramvuye muri ano makuru. Nayo kandi ndibunakugeze ko iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Bujumbura hari umudandaza yari yibwe amafaranga ibihumbi 700 yari muri rumikashi yiwe, abayivye baca banamwuriza imodoka bagenda bamutwaye. Yatabawe n'abantu birutse ku modoka barayifata. Hari kuri uyu wa 14 Gitugutu 2023 neza na neza isaha 5 z'umurango zirenga gato, aho uwo mudandaza muri butike akora n'ivyo guhanahana amafaranga biciye kuri rumikashi akorera muri karitiye Taba yo muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, yabona haza imodoka isanzwe ikora akazi ko kunguruza abantu, uwayirimwo nawe niko kwinjira muri butike. Nk'uko mwene kwibwa yabitwiganiye ngo uno amaze kwinjira yashitse amwibarisha umuceri. Ivyakurikiye ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndibukugeze ko iyi nkuru ivuga ko muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo muri Ntoru Kivu abasirikare ba MONUSCO baturuka muri Afurika y'Epfo bahagaritswe kubera ubushurashuzi. Abasirikare 8 ba MONUSCO bafise ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo bari barungitswe mu karere ka Beni mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo barahagaritswe kuva ku wa mbere Gitugutu. Amasoko yegereye MONUSCO akaba avuga ko abo basirikare 8 bahagaritswe inyuma y'urubanza rw'ubushurashuzi no gukora ububisha bavuga ko bafisemwo uruhara. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi kandi ndibunakugeze ko iyi nkuru ivuga ko Imahama mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu c'u Rwanda icitswe ubwenegihugu kiriko kiratuma impunzi z'abarundi zigwa mu kaga.
Mw'ikambi y'impunzi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda abarundi barenga 100 barondera ubuhungiro bafise indangamuntu y'u Rwanda ibituma baca baronka ubwo nyene abenshi muri bo baronse iyo karita ku mangetengete canke bayironka baciye ku miryango yabo ubu babayeho mu bukene budasanzwe kuko mu bisanzwe si impunzi basaba gutabarwa ese ayo gusa ayo makuru kumwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ano makuru ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Bujumbura hari umudandaza yari yibwe amafaranga 700,000 yari muri rumikashi yiwe abayivye baca banamwuriza imodoka bagenda bamutwaye yatabawe n'abantu birutse ku modoka barayifata hari kuri uyu wa 14 Gitugutu 2023 neza na neza isaha 5 z'umurango zirengaho gato aho umudandaza muri butike hakora n'ivyo guhanahana amafaranga biciye kuri rumikashi hakorera muri quartier Taba yo muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura yabona haza imodoka isanzwe ikora akazi ko kunguruza abantu uwayirimwo niko kwinjira muri butike nk'uko mwene kwibwa yabitwiganiye ngo uno amaze kwinjira yashitse amwibarisha umuceri niho yahavura amusaba ko yomurungikira amafaranga ashika 100,000 vy'amafaranga y'amarundi wa mudandaza amaze kuyarungika niko kumusaba amayinite y'2,000 vy'amafaranga y'amarundi haca ahamagara umuntu aho akiriko aramuhamagara niho yamusaba ko yomutiza agatelefone gatoya akagakoresha mu guharura yamera nk'uwuriko haraharura ibintu akoresheje calculatrice niho yaca akuramwo 700,000 vy'amafaranga y'amarundi hayarungikira uwundi muntu na message aca arayifuta uko uwo musuma yamenye igiharuro kabanga code pin uwo mudandaza akoresha we nyene yivugiye ko yakunda kuja muri iyo butike akaza arayiraba mu nyuma wa mudandaza yavuye yegera kuri ya modoka kugira ngo yishuze ya mafaranga 100,000 vy'amafaranga y'amarundi yarungika niho bashaka kwiruka babona nivyo kunda kuko hari abantu benshi baca bamukwegera muri wa muduga bagenda baragwanirayo n'ikiyo kirameneka abantu bari ngaho rero baciye batabaza niho abakora akazi ko kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki biruka kuri wa muduga bageze kuri rompuwe hafi y'ibarabara rija aho bita kuw'interekwa muri zone Gihosha haciye haza umuntu atambika imodoka mw'ibarabara baca babura aho baca baba bafashwe gutyo muri kano kanya rero yaba umudandaza hamwe n'uyo musuma co kimwe n'iyo modoka baciye bashikanwa ku biro vya zone Gihosha bakaba bariko barumvirizwa n'inyamiramabi nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo abasirikare ba MONUSCO baturuka muri Afurika y'Epfo bahagaritswe kubera ubushurashuzi abasirikare 8 ba MONUSCO bafise ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo bari barungitswe mu karere ka Beni mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo barahagaritswe kuva ku wa mbere Gitugutu amasoko yegereye MONUSCO akaba avuga ko abo basirikare 8 bahagaritswe inyuma y'urubanza rw'ubushurashuzi no gukora ububisha bavuga ko bafisemwo uruhara MONUSCO ikaba ivuga mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uwa gatatu ko ingingo zamaze gufatwa hisunzwe politike yo kutababarira ikosha y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kubw'urwo rwandiko muri izo ngingo hakaba harimwo guhagarikwa gufungwa no kugaranirwa ahantu kuri abo basirikare bagirizwa ivyo vyaha MONUSCO iriyamiriza inyifato mweniyo itabereye abakozi ba leta zunze ubumwe za Amerika MONUSCO ikaba igerageza gucungera ko abakozi bayo bose muri rusangi bubahiriza amategeko kandi ibandanya igira inguvu mu gukinga yiyemeje kandi gushumbusha abakorewe amabi bongere basubizwe agateka aho akaba ariko iryo tangazo rirangiza abasivile batari munsi ya 94 barishwe mu myerekano yo kwiyamiriza MONUSCO mu mwaka uheze ndetse no muri myandagaro w'umwaka mu bisagara no mu bice vy'akarere k'ubuseruko bwa Kongo kubw'icegeranyo c'indongozi za Kongo abari muri iyo myerekano bagiriza uwo murwi wa ONU kuba hataco ushoboye imbere y'umutekano muke uri mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hakaba haheze imyaka irenga 10
Ubuheruka umukuru w'igihugu Tshisekedi yasavye imbere y'inama nkuru ya ONU ko MONUSCO yonyarutsa kuva ku butaka bwa Kongo kuva muri Kigarama 2023. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa nuko i Mahama mu gihugu c'u Rwanda mw'ikambi ihaye indaro impunzi icitwa ubwenegihugu kiriko kiratuma impunzi z'abarundi zigwa mu kaga. Mw'ikambi y'impunzi ya Mahama abarundi barenga 100 barondera ubuhungiro bafise indangamuntu y'u Rwanda, bituma baca baronka ubwo nyene. Abenshi muri bo baronse iyo karata ku mangetengete canke bayironka baciye mu miryango yabo. Ubu babayeho mu bukene budasanzwe kuko mu bisanzwe si impunzi, basaba gutabarwa. Vyatanguye mu mwaka w'2019 leta y'u Rwanda yarakoze rusansuma rukomeye rw'impunzi zose. Igikorwa carimwo abakozi bajejwe uruja n'uruza ku mbibe, igisata kijejwe gutanga umwidondoro, ubushikiranganji bujejwe impunzi hamwe na HCR. Harimwo abafatanywe indangamuntu z'u Rwanda kandi bari bazwi ko ari impunzi z'abarundi. Ivyo rero bica bigorana gutahura kuko indangamuntu z'u Rwanda zirafise amakanda kuko zicishwa mu buhinga bwa none imbere yo gutangwa n'inzego zo hasi. Rero leta yarashatse gukora amatohoza yayo kugira ngo imenye uko vyifashe. Ivyo nibisigurwa n'umwe mu ndongozi z'impunzi mu Rwanda. Ingaruka mw'ikambi ya Mahama hafi abantu bazwi bashizwe mu buhinga bw'umwidondoro, bakaba kandi hari impunzi. Umurwi wa mbere ugizwe n'abarundi bigize abanyabwenge bahenda abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, mbere banariha ibiturire kugira ngo bemererwe ko baba mu bucimbiri ubu canke buriya. Intumbero yabo ikaba kwari ukuronka indangamuntu kugira ngo bakore ubuzi bitwa ko hari Abanyarwanda. Uko akaba ariko amasoko yacu yongerako akavuga ko ivyo vyakozwe cane mu mwaka w'2015. Gutyo abana bavuka muri uwo murwi baca bitwa Abanyarwanda, ibituma ibiharuro vyiyongera ku mwaka. Uko akaba ariko impunzi z'abarundi zibibona. Ukwegera urubibe birabifisemwo uruhara rukomeye. Umurwi ugira kabiri ugizwe n'abarundi baba mu makomine ahana urubibe n'u Rwanda, na cane cane intara za Kirundo mu buraruko bw'Uburundi. Abo nabo bahunze bari baronse indangamuntu z'u Rwanda imbere yo mu mwaka w'2015. Uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Abandi atari bake ni Abanyarwanda bavukiye mu Burundi. Ni abamuka ku Banyarwanda bari bahungiye mu Burundi. Abo rero ntibatahanye n'abandi, baciye bashinga imiryango mu Burundi. Igihe twahunga bamwe bazananye natwe kandi kubera ko imiryango yabo ari Abanyarwanda, nabo nyene baca baba Abanyarwanda. Uko akaba ariko bigana. Umurwi wa nyuma ni uwufise abo bubakanye bamuka mu Rwanda. Abo nabo nyene ku bw'itegeko ry'u Rwanda bafatwa ko ari Abanyarwanda. Uko akaba ariko vyemezwa n'amasoko yacu mw'ikambi ya Mahama. Igitigiri nyezina cabo atari Abarundi kandi atari Abanyarwanda baba mw'ikambi ya Mahama mu buseruko bw'ico gihugu ntikirashirwa ahabona. Ariko abarongoye abandi bama bakira imanza bemeza ko barenga 100. Ingaruka ivyo biharuro vyavuye muri rusansuma birafise ingaruka mbi ku mibereho mu buzima bwabo baba mw'ikambi y'impunzi. Nta mfashanyo y'amafaranga canke y'ibifungurwa dusubira guhabwa na HCR nk'abarundi bahunze. Mu yandi majambo ntituri impunzi, twashizwe ku rutonde rw'amadosiye arimwo amatati kandi turagorewe muri iyi kambi. Turasaba ko u Rwanda rwemera ko dusubiza izo ndangamuntu tukaguma turi Abarundi. Uko akaba ariko bashikiriza. Umuti mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo, igisata kijejwe amatati mu bushikiranganji bujejwe impunzi buragira ingendo buri mezi 3 mw'ikambi ya Mahama. Ariko nk'uko amadosiye aguma yiyongera buri munsi, ugufata ingingo birikwega. Biragoye cane kuko rimwe na rimwe ingingo ifatwa niyo kwerekana ko koko turi Abarundi, hamwe n'impapuro z'amavuko ziri ku mwanya. Izo mpapuro zitangirwa ku makomine yo mu Burundi, twozironka gute? Twebwe turi mw'ikambi ya Mahama dusaba ikigongwe c'ikivunga, niko izo mpunzi zishimangira.
Bamwe mu barongoye impunzi z'Abarundi bipfuza ko ico kibazo cigwa ku rwego rwo hejuru mu nzego zijejwe impunzi mu Rwanda kandi kigaherahezwa kuko kiriko kirahungabanya uburenganzira bw'impunzi gushika ku bana batagize amahitamwo n'amwe. Ikambi ya Mahama womenya ko iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 55 zigizwe ahanini n'Abarundi, abasigaye bakaba ari Abanyekongo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa hirya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ubandanya kubana natwe ndetse yewe ukanabitwereka ukora like, share ndetse na comment. Ugire umunsi mwiza.